Kaze Kw'i Job uno munsi twashimye kugendera salo imwe isanzwe ikora ibintu bya dreads hano mu gisagara ca Bujumbura. Iyo salo yitwa Pacy dreadlocks, murazi nyenene gabasha yitwa Pacy. Kaze Kw'i Job, tuko tayari. Karibu cyane. Amakuru yawe umeze neza? Karibu natwe turi Kw'i Job ngari ariko turagacanganya. Yego. Uko tayari Pacy? Niko tayari kabisa. Yego. Ubona ko ndiko ndagerageza kugacanganya. Sawa. Urabonye nawe kabisa. Ndabibona vraiment. Ndiko ndayigarasiyo y'abana minervari y'abana. Tirondera. Yego. None Pacy, Kw'i Job washitse sangapi? Je Kw'i Job naje saa 2 kuko niyo masanzu hamwe ntangura akazi. Yego. Kano akora umuntu amurembeje nashike ku saa 2. Ndabona ko mu murembeje. Yego, turamurembeje kabisa urana ko n'amasari karagenda. Okay. Yego. Kuri Pam Channel TV, ikiganiro ni Kw'i Job, kuri mikro muri kumwe na Liena. Bien sûr, tiwa abandi umwingine copy. Kandi byukuri mabana ko atawundi nkanje. So, Kw'i Job bisaba ubwenge, bigasaba n'ingufu. Karibu dukora akazi kwanza. Nyambika uyu munsi nanye ndagraduate turakora umuti. Uno munsi rero Kw'i Job tugiye gukorana na Pacy asanzwe afise salon ya dread iri muri Asiatique avenue Paysan numéro 13. Pacy, sape uko tayari rero? Niko tayari kabisa urabona ko nakazi ndakarembeje. Urakarembeje. Ndakarembeje kabisa. Pacy, reka ndakubaza ikibazo. Yego. Kuko ndakunda kubona wambaye gose ama capture. Izihe muzu Pacy adashobora kuba yozana ku kazi? Mu bisanzwe impuzu zitahiza akazi urashobora nka style ijanye n'akazi. Akazi kibacu gasaba ko usanga uberewe neza. Umuntu aguciye impanda akabona ko utanukiye no kuvuga yuko hariyo nk'impuzu zatera indo sport iyo ntishaka kuza ku kazi. Okay. Hariyo kandi nka kabutura ashaka kuri style iraza ku kazi ivanye n'ikirato yambayeko. Apana kuzambaye ikirato canke ikabutura iri kumwe n'ikandambiri ihengana. Uteza kwambara neza nyene nk'umuntu nyene aje Kw'i Job nyene. Aje ku kazi nyene Kw'i Job agiye kubona n'umuntu nyene asanzwe ari nyene yubaha. Kumva naho umuntu agutembera muhiri wawe agasanga wambara inkima. Iyo kwakira jamais mugaje bagasanga ambaye neza uramota neza byose wavyegeranije ku murongo aravuga ati ego natwe niko bimeze rero. Pacy, sabe nibihe bintu bitatu umaza kuraba kwanza kugira uve muhira ko bitunganye? Muhira ibintu bitatu mbanza kuraba deja ko nambaye impuzu zishobora kumpresenta mu kazi nkoramo. Icya kabiri nca ndaba mu mufuko nani yarja de poche nshobora kuba mfise kuburyo nshobora waza kwata umuntu agenda mu gisagara atagira amafaranga. Hanyuma icya gatatu nkaje ndaba ibyo mu rugo byanje ko bitunganye hama nkaca mfata urugendo nkagenda Kw'i Job. Uko niko bimeze. Okay. Ugishika Kw'i Job nibihe bintu maza kuraba kwanza ko bitunganyije ava ko mutangura akazi kanyu? Nkishaka Kw'i Job ikintu cya mbere mbanza kuraba isuku. Nkaraba isuku ndarejeje kuriraba nkabona ko rikwiye. Hanyuma nkaca negeranya ibintu byose nkabishira ku murongo. Hanyuma nkaraba ko nibiyo bihanaguye. Hanyuma maze kubona ko byose bitunganye umukiriya ndashaka kumwakira. Ndashaka utubwire. Yego. Wamenye gute kufise ingabirano yo gukora dread? Gukora dread namenye ko ufise ingabirano bivanye no kuntu agenda vyiga. Ubona akazi kacu nta mashuri gasaba. Bisaba yuko ikintu cyose ugikora buke kuko hari aho uca rimwe bakaza barakwankira. Mugabo maze gukora nkaraba nkamara kuronka clientele yiwanje. Hanyuma ndavuga nti sinumva kunda bisigura neza. Ndavuga ati abakira maze ko ndafise ndavuga nti iyo ningabirano nagize mu buzima kuko nakazi nkora tamashuri gasaba umwete. Maze kugira umwete nkakora nukuvuga yuko iyo ngabirano yambe narose no umwete wo gukora narose kugera aho ngeze no munsi. Yego. Uwo mwuga rero wacukora ryari? Utanguye ryari? Uyu mwuga je nawe utanguye
muri 2012 niho natangura no mwuga. Niho nawutanguye nafise umuntu anyigisha nigijwe no witwaye Jide ari umuntu wa mbere atanguje amadrede ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yego niho umuntu anyigije umwuga kugira nisaho nako naciye ntera imbere. Urako nanje ndacengira abakira biwanje kabisa. Yego ushobora kutubwira Pacy nibihe bisanga wagiye urahura nabyo kuri job yawe ukitangura? Naragize ibisanga bivanye n'ahantu nagenda gusaba akazi ntibakampa kuko ntaho bari banzi kandi bivanye nuko batanze umva nta muntu uhagaze utamuzi. Nivyo bisanga bya mbere nagize. Mugura urabona ko ubunye ibisanga byaheze atangorane nimwe aho nja gusaba akazi hose ubu bamaze kumenya ko namaze kubaka izina mu gisagara ca Bujumbura. Ushobora kutubwira itandukanizo rihari y'imenshi isanzwe nizi menshi mukoramwo dread? Bo itandukaniro rihari ku imeshi isanzwe n'imeshi ya madred ririho kuko imeshi isanzwe bayisukisha intoki, bayisuka n'intoki. Mugabo i dread dukora tudikosha iyi crochet. Kuko imeshi isanzwe naho ushaka ko iyi crochet ntiyo kiri meshi ntivyo nakunda. Mugabo dukosha iyi crochet kuri dread niyo itezwa kuba dread. Kubera iba dread kubera yakoreshejwe crochet. Imeshi isanzwe nayo ibimeshe kubera ikoreshwa intoki. None Pacy maka kazi usanzwe ukora, yego iJOB yawe bo niba bishika ugasanga madamu wawe arafushe kubera umva wamubasha uri mu mitwe y'abadamu y'abakobwa, niba bishika nyine ukabona ko kabaye ko kantu? Bo ntashobora gupfa kuko akazi kiwanje arazi yuko akazi kacu kari mu badamu beshi gose, naho twakira bose n'abagabo mugabo badamu nibo beshi gose, nawe gahora abona ko bafite amatrete ari beshi. No kuvuga yuko ateza kubimenyera akamenya yuko abo nkora harimo abadamu n'abakobwa. Yego uko niko bimeze. Byukuri hoba ari akamaro ko gushamo dread mu mutwe? Bo dread zifite akamaro kanini gose gushamo dread mu mutwe. Ikintu ca mbere zigabanya umwanda, kuko dread aho ushakiye koga wumvise yasho naho uri muhiri wawe ucuja muri douche hanyuma ugaca uzikanyura cyangwa no kuvuga ucuzihanagura. Makuze kuzihanagura nta ngorane cyo zimera neza cyane. Nico cyiza zo gushamo dread. Kuko dread kandi ikindi cya kabiri dread ntirinda kugusaba ko imisi yose bamuvyuka muri saro. Dread ni ikintu uja muri saro wewe nyine uko ubishatse. Kuko iyo wumvise iyashu yaguteye uroga mu mutwe bigaherera ngaho, no kuvuga zigwiza isuku. Yego nibihe ibintu washize imbere kugira ngo ugera aho ugeze ubu muri iJOB yawe? Tubwira ibintu waretse n'ibindi washize imbere kugira ngo ugera aho ugeze ubu, kugira ngo abadukurikirana bavuga ati vraiment byose birashoboka. Bo ibintu nashize imbere mu iJOB yiwanje kugira ngera aho ngeze uno munsi nuko nashizemo maze kubona ko mfise impano yo gukora madred, nuko nacenshiramo umwete mwishi gose hanyuma ndatera imbere kugira aho ngeze uno munsi. No kuvuga ibintu navyo naretse byo tuma ntatera imbere, naretse ubunebwe. No kuvuga umwanya wose je mba ndi ku kazi kandi urumva ku kazi nemera guhamarigara nkigira mu kazi kiwanje kugira ngo nshobore gutera imbere. No kuvuga naretse ubunebwe kandi wazubunebwe ko butuma umuntu adatera imbere. Nigiki ku motiva kumva ko ubandanye umwuga wawe gukora dread, kumva ko iJOB yawe vraiment wumva ko ebana sinoyiheba? Bo ikintu kimotiva hanini jewe kuri umwuga wanje wo gukora madred nuko ikintu cyose nkeneye nshobora kucigurira nkaciha bivanye n'uburyo ndo nk'amafaranga. No kuvuga umwuga wanje wa madred urimo amafaranga, iyo nkoze umuntu ndaronka amafaranga hanyuma nkikenura mu kintu cyose nshaka. Kuko maze kuba ndawubamo ndawufunguramo mfise umuryango munini ndabigishamo n'abana byose, urumva yuko amafaranga ateza kuba ndaronkamo. Okay. Uratubwiye ikintu cyiza cyane Pacy. None woshaka kutubwira nk'ibintu washitse ko mu buzima utari witeze ko wabishitse ko bivaye n'umwuga wawe usanzwe ukora? Bo mu bisanzwe jewe dread natanga kuzikora nk'umusore hanyuma ndatera imbere ndoba kugwanje. Kandi Imana irantera iteka ndarondoka. No kuvuga ntunze umuryango kandi mfise n'abanyeshuri nigisha, mfise n'abana nigisha. Kandi umva ko babayeho nyene muri iJOB yawe. Yego. Eske wowe waragerageje kurondera nk'umuntu
iba yatanguye gushamo dread ubwa mbere na mbere? Bo mw'ijob yanje maze kuyikunda jewe navuze nti sinokora ikintu ntabanje kuraba iyo cahereye wagitanguje. No kuvuga yuko jewe ndagiye mu buhinga ngukanabonye ndaraba neza, ndaraba nce mbona n'umuntu yitwa Sadu. Mugabo rero Sadu rero maze kubona maze kumenya izina sinamenye impamvu yazishizeyo kandi ntavyo umva birebi nasoye kumenya. Kimwe gusa nace nicara nzi uwatanguje dread vuga no yimbaza shoboye kuvuga ati je ndazi wayitanguje. Nkuko bivuze by'ukuri umuntu atanguje dread kw'isi nzima yitwa Sadu, ava mu gihugu c'Ubuhindi. Yari umunyamadini bemera cyane, bamufata nk'umuntu yera mu madini y'Abahindi. Yari umuntu rero umva yuko Abahindi usanga bafise ama temple basengeramo, bo bamubona nk'umuntu yera. Niyo muntu rero yaciye atanguze dread kw'isi nzima, haca haza abandi inyuma baramukurikira. Kubera izo dread zari ndende wasanga bazizingamo incuro 2-3 ko bazifungira hejuru, nta muntu yari yemerewe yuko dread ziyi usanga zimanuka. Nuko rero inkomoko za dread. Mwamuzi ibihangange rurangiranwa bari bafise imishatsi ya dread. Aha twababwira ibihangange mu muziki wa reggae nka Bob Marley, Lucky Dube, Alpha Blondy, Tiken Jafakori n'abandi baririmbyi bakomeye muri rap nka Lil Wayne, n'abandi baririmbyi nka Tracy Chapman n'abandi benshi tutadondagoye. Reka rero dushimire umutumire wacu Pacy, abayikunda gushimira n'akaye kajambo ubwira ugwaruka ariko badukurikirana. Bo jiki nobwira abajene bariko badukurikirana mw'iki gihe turiko turavugana nuko nubatumira bakaza barakora akazi bagakunze, kuko nta mwuga n'umudakiza urabibona nanje ko ngeze aho ngeze nako umwuga wa Madrid wanteje imbere bivaye nuko nawo ukunze nkareka ubunebwe. No kuvuga yuko abantu jene bokura ubunebwe bokura amako mu mpuzu bagakora umwuga wose batanguye bakumva ko uryohereye bakawukunda gose kuko ushaka kubateza imbere. Yego reka tubashimire rero mwakoze kubana mwashoboye kutwemera tukifatanya iJOB namwe. Ego twageze byinshi tumenya kuvyerekeye umwuga wo gukora dread. Nukuri turabashimiye. Bo natwe turabakenguruke cyane, turabashimiye cyane kandi byimva mu mutima kabisa. Ukuntu mwimviriye mukadushyira mu kiganiro kandi ni masubira hanyuma kugira ikiganiro kandi muzodutume ko nta ngorane. Turakenguruze cyane kabisa. Yego bakunzi bo Kw'i Job, mwumvise Pacy ivyinshi yatuyagiye bijanye n'akazi asanzwe akora, yuko ari umwuga yatanguye abona umengo urasuzugura canke ntabona yuko bizogera, mugabo murabona ko yatuyagiye yuko ushobora kumurihira vyinshi mu buzima bwiwe ukamuteza imbere. Nawe dukurikirana urashobora gukora job yawe kuko uvyifuza, iJOB yari yo yose isufi gusa gukunda job yawe ukaba gad ukaba yeux umve ukumva ko ico kintu urakora vy'ukuri ari gwawe, ndazi kizoguteza imbere kandi kigushikane kure niwe mwe ugakura amaboko mu mpuzu ugakora. Mwe mwese muriko muradukurikirana ntimwibagire kugira abone aho hasi, naho mu kiganiro gikurikira Kw'i Job tuko tayari.